Turabaramukije abandi turabahaye kaze mwe mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi, mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu, mwese muri aya makuru turabahaye kaze. Umutekano niwo uriko uravugwako kutumvikana ngaha mu gihugu c'u Burundi. Indyane zikomeye cane mu bihangange vya CNDD FDD navyo zirabandanya kwibonekeza muri ivyo bihangange vy'abadede. Generali Prime Niyongabo mbere atwaye ibiro vy'intwaramiheto ngaha mu gihugu c'u Burundi, mbere kandi na Generali Ildefonsi Habarurema batazira Kikonko atwaye iperereza rya gisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi, barabandanya kwagirizwa ko aribo bateye gutsindwa kw'ingabo z'igihugu c'u Burundi mu ngwano bagiyemwo muri Kongo. Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu nawe arabandanya kuboneka ko muri izo ndyane ziri hagati y'ibihangange vyo muri CNDD FDD. Muri CNDD FDD havugwamwo utugwi, harimwo abiyise bene Samuragwa, harimo kandi n'abiyise iragi rya Petero Nkurunziza umuhisi. Abanyagihugu bamwe mu bakunda CNDD FDD nyene bakaba babandanya gusaba ko Niyongabo na Ildefonsi Habarurema bagomba kubogozwa. Iperereza ngo niryo ryoba ryarateye gutsindwa kw'igisoda ngaho muri Kongo. Bamwe barabishira kuri Ildefonsi Habarurema Brigadier General, abandi bati General Prime Niyongabo niwe yateye gutsindwa kw'igisoda muri Kongo. Abandi bati umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye niwe twoshirako intsinzwi y'igisoda c'u Burundi mu ngwano bagiyemwo muri Kongo. None ayo makuru tubazaniye bamwe bati twobishira kurindi. Mu makuru tubazaniye rero tugiye kubabwira ukungene abanyagihugu abadede ibihangange bikomeye cane vyo muri CNDD FDD bibandanya kubivuga nuko babishikiriza. Bati igisoda c'u Burundi ni igisoda kidakomeye cane, naho muriko murabishira kuri bamwe bamwe ku mitwe ya bamwe bamwe, ariko n'ubundi igisoda ca dede nta hantu kigeze kigwana, ntago bamenyereye ivy'ingwano. Kuba ngo abadede baragiye mw'ishamba bakagwana bagaba udutero shuma, nta komine n'imwe wovuga ngaha mu gihugu c'u Burundi bigeze bafata, ata ntara n'imwe bafashe, ata mutumba wavuga ngo uyu bari barawufashe bawugumako, barawurinda gushika Uburundi buvuze ati aha hantu barahafashe. Ex-FAB nyene yariho muri ico gihe ku bwa Buyoya, bavuge ko bagwanye bagatsinda Majoro Buyoya yaratwaye igihugu muri ico gihe. Ahubwo ngo ni kado, ni gifti, ni impano Buyoya yihereye abo badede, kuko Buyoya yabona ko adashaka ivy'akajagari k'abadede bahora bagaba udutero ku mitumba hirya nino ngaho za Makamba n'ahandi, aho bagenda bagaba udutero bagasubira muri Kongo abandi bagasubira muri Tanzania. Majoro Petero Buyoya akaba yarabonye ko rero atagomba guteza akajagari n'ingwano, ko yabona ko n'abandi bagwana bari abarundi, arabaha ubutegetsi bivanye mu masezerano y'Arusha, aremera ko bavanga igisoda, abadede nabo bakaza bakinjira mu butegetsi mu nzego z'igihugu zigiye zitandukanye. Ivyo vyonyene nivyo vyoba vyarateye intsinzwi, naho kuvuga ko Generali Ildefonsi Habarurema Kikongo atatase neza, ivyo birumvikana. Kuba ataratase neza ngo nuko ata bushobozi bwo gutata yari afise. Kuba buriya kugira ngo ushobore gutsinda urugamba bivana n'ibintu vyinshi. Ugomba kuba ufise ubutasi bwiza bwizewe bwizigiwe kandi bukora cane gusumba ubw'umwansi muhanganye.
Kuri generale brigadier general Ildefonse Habarurema rero ngo ntavyo yari afise, kuvuga ngo Neva yaraciye amushira muri urwo rwego rw'uwujejwe ubutasi, ngo kandi ngo bivanye n'uko ari birya vy'akamwana wa mama, kuba barabanye mw'ishamba bose ari abadede, ngo ntago arivyo vyagomba gutuma Neva afata Ildefonse Habarurema bakamushira canke bakamurekera kuwushinzwe canke uwujejwe ubutasi bw'igisirikari c'Uburundi. Ngo naho bagomba kumushiramwo nyene, bagomba kumwongerera, kumudugiriza ubushobozi bwo kubandanya agira ubumenyi, ubuhinga mu bijanye n'ubutasi, ngo nta vyakozwe. Ivyo vyose vyaragiye birerekana ukungene nyine systeme y'ubutasi ngaha mu gihugu c'Uburundi iciriritse, iri ku rwego rwo hasi, iri ku kigero co hasi gusumba ubutasi bw'inyeshamba bariko baragwana ngaho muri Kongo. Ngo rero ngo vyose bakabigereka bikagaruka kuri Ndayishimiye utarashoboye gupanga neza ivy'igihugu, gupanga neza abantu mu nzego bivanye n'impano bafise kuri urwo rwego, bivanye n'ubushobozi, ivyo bagomba gukora, ivyo bagomba kuronka kugira ngo urwo rwego rw'ubutasi rukomere, rube urwego rufise ruronka amakuru igihe icarico cose. Nayo ngabo umwansi, ingabo z'Uburundi zava ngaha zaja guhaguruka ngaha, umwansi yahejeje kubimenya, bivuze ngo mu butasi bw'igihugu c'Uburundi ahubwo igisoda c'Uburundi carinjiriwe n'abansi, kirimwo intasi z'abansi zitatira abansi, naho Uburundi tubandanya tuvuga ko twagwana n'igihugu c'u Rwanda ngaho muri Kongo. Biravugwa ko rero igihugu c'Uburundi, igisoda cacu caramaze kwinjirirwa, carahejeje kwinjirirwa, cashitswemwo n'abansi nyine batata amakuru bakayatanga kare ku bansi tuba tugiye kugwana nako. Abasoda b'Uburundi bapfa kuva ngaha mu Burundi, umwansi yahejeje kubimenya, yabishize no kuri za social media, batanguye kuvuga ati ngabo abasoda b'Uburundi barahagurutse, bazohaguruka, bariko barategurwa mu makambi, mu Jejuru, mu Cibitoke, mu Cankuzo, ati ibigwanisho vyahageze. Ivyo vyose umwansi amakuru yabaye afise, biboneka ko ku rwego rwo hejuru no mu nzego z'igisoda n'igipolisi n'abategetsi bandi batandukanye baratata bagatanga amakuru mu Rwanda canke aho muri abo bansi nyine tuvuga twagiriza ko aribo twagwana muri Kongo. Biboneka ko rero uyu Ildefonse Habarurema atahawe amahugurwa, ubuhinga ngo buduge, amenye no gutahura abo bansi batata ingabo z'igihugu c'Uburundi. Ivyo vyose bikaba vyarateye intsinzwi. Bivuze ko rero generali Ildefonse Habarurema siwe yogerekwako icaha, ikosa, kuko vyose vyaratewe n'umukuru w'igihugu atapanze neza inzego. Tuje kwa Prime Niyongabo, nawe barabimushirako nk'uwari utwaye igisoda. Urugamba rutegurirwa rugapangirwa muri Etat Major kwa Prime Niyongabo. Niyongabo niwe ategeka ingabo, akazibwira ngo mugwane guca, amakuru y'umwansi dufise n'aya ngaya, bangana uku, bahagaze uku. Ivyo vyose vyavuye mu iperereza nyine, iperereza naryo rigatanga amakuru y'aho umwansi yajanye ingabo, ibigwanisho bafise, ibikoresho bafise, ese ni bangahe, igitigiri cabo kirangana gute, bagwana gute, ninde batwaye, amateka yiwe yarakoze iki n'iki, yarabaye hehe, yaragwanye hehe, iyo agwana biba bimeze gute, atwara ingabo gute canke aziyobora gute. Ayo makuru yose utegerezwa kuba uyafise, uri umugaba mukuru w'ingabo, uri uwujejwe iperereza ry'igihugu rya gisirikare, utegerezwa kuba wari ufise mwene nk'ayo makuru, kugira ngo nawe ubone ukungene utegura urugamba. Ivyo vyose rero ntavyo bari bafise. Prime Niyongabo ikindi nawe nta hantu bigeze bagwana nyine ngo bamenyere ivy'urugamba.
udutero shuma bagiye bakora bagahabwa ubutegetsi na Petero Buyoya, bakaza bakaja mu gisoda ca kera ca ex-FAB bakivanga, ivyo ntago bibagira abagwanyi nk'abo bahora mu ngwano nyine turiko turagiriza ngo u Rwanda ngo iki, abanyarwanda ni abagwanyi kuko baragwanye kugira ngo baronke n'igihugu, babohore igihugu cabo, barabiharaniye, barabikorera, barabigwanira, barakora urugamba igihe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane mu kwezi kw'indwi ariho babohoye igihugu cabo. Baragwanye kandi no kugira ngo baze kugwana kubohora igihugu barabagwanyi, barafashije Museveni, baragwana urugamba bamushira ku butegetsi bagwana ba Idi Amin Dada, baragwana imyaka yose bagwana, n'abagwanyi nyine birazwi. Kugira ngo Kabila ashike ku butegetsi muri Kongo, abanyarwanda nibo bagwanye baramutereka ku butegetsi, baragwana intambara, barahera mu buseruko bwa Kongo, barakubita Mobutu, baramwirukana Desire Kabila, bamutereka ku butegetsi Kinshasa, bakuyeko Mobutu. Mobutu muramuzi ukuntu yari umugwanyi, naho yagera akifashisha n'ingabo z'u Burundi zikamufasha ngaho muri Kongo. Murazi ko ni Kinshasa hariyo ibibuga vyagiye n'amasitadi vyagiye vyitirirwa abaperezida b'u Burundi bivanye n'ukungene twabahaye ingabo. None muri kino gihe turabaha ingabo ntizirenge Buvira, zikava muri Kivu y'uburaruko bazikubita, bazishorera, bazirukankana nk'uwushoreye inka ziva kwahuka, ziva gushoka, zikiruka nk'izitwaye, zikoreye imbunda, zikoreye inkoho, nkaho ari inkoni zikoreye, nkaho wagira n'inka zikoreye amahembe. Aba ni inka yikoreye amahembe irashobora kuyagwanisha, naho ingabo z'u Burundi barazirukankanye nk'izikoreye inkoni, amabuye, ziramanuka ziva mu buraruko zishika mu bumanuko, Uvira barazikubita, ziratemaguza, zirajabuka Tanganyika, ziriruka imipaka zirayanyaga, zitungwa nayo zameze. Ivyo ntaho vyigeze biba usivye kuri ino ngoma y'abadede niho vyabaye, biboneka ko igihugu gipanze nabi cane. Ivyo vyose rero bamwe bati turabishira kuri Generale Prime Niyongabo, niwe yatapanze urugamba neza. Ivyo borabishira kuri inde? Prime Niyongabo nawe arabifisemwo uruhara, ariko uruhara runini ni urwo kutagira Varisito Ndayishimiye inama yo kuvuga ngo ibintu tubikore gutya, dutegure igisoda gikomeye, dutegure igisoda gifise ubuhinga bwa none. Naho mwirirwa mwidigadiga ngo turafise isikamu, ishure rya gisirikari, nta basoda bakwiye bavayo bafise ubuhinga bwa none, bafise ubuhinga bw'intambara, bafise kugwana. Vyinshi vyarabonetse ko abo basoda bagiye bajayo muri Kongo, ariko bivanye n'abatwaye igisoda c'u Burundi bigahera batsinzwe. Ingabo z'u Burundi sizo zatsinzwe, ahubwo haratsinzwe abajejwe kuzitegurira urugamba, haratsinzwe abajejwe iperereza, abajejwe ubutasi, haratsinzwe umukuru w'igihugu nyine Varisito Ndayishimiye atwaye igihugu, we atapanze inzego neza ngo azitegure zishobore guhangana n'abo bagwanyi bariko baragwana ngaho mu gihugu ca Kongo. Ingorane zikomakomeye rero zibandanya gushika. Ni gute Varisito Ndayishimiye areka abo basoda, ivyo bihangange bikabandanya vyiba vyonona itunga ry'igihugu, aho kugira ngo afate ivyo bisuma abipfunge, hama ayo mahera, ubwo buryo bugenda buboneka, abutware kubaka inzego z'igihugu. Bararushanwa gusahura, kunyonya itunga ry'igihugu, amahera yose bashira kuwepfo bacisha kuw'inyuma. Ivyo vyose rero ngo ntago bishoboka, kuko nivyo biteza gutsindwa kw'igisoda c'u Burundi ngaha muri Kongo.
uburyo bwakabaye bwubaka igihugu abadede bwose babwishirira mu mifuko, babwishirira kuw'inyuma. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Dogiteri Alain Ndikumana araheze iminsi ariko aridoga aboneka asaba atakamba yerekana ko agomba yicwe, kandi aricwa nande? N'abasuma, n'ibihangange vyo muri dede. Aho kugira ngo vyubake igihugu birasahura itunga ry'igihugu. Ibi rero biriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'Uburundi, bikaboneka ko ari akamaramaza ku butegetsi bwa Neva. Ngo abadede rero benshi bakaba batanguye gusaba ko General Prime Niyongabo, uyu niwe atwaye igisoda, abogozwa, kuko ngo gutegura urugamba yagiye abikora ubuswa bukomeye cane, umengo ntago yiga ngo amenye aho abandi bashitse, ibindi bisoda vy'akarere bigeze. Igihugu ca Tanzania murazi ko bafise igisoda gikomeye, ariko muri kino gihe igihugu c'u Rwanda kirafise ibisoda hafi ya vyose kw'isi biza kwigirako. Barateguye igisoda gikomeye. Uburundi bwokagombye kubana neza n'umubanyi, tukaja kwiga igisoda mu Rwanda bakatwigisha, canke tugakopera tukaraba abo bajejwe ubutasi bakamenya ngo mu Rwanda babikora gute, natwe tukabikora. Ivyo bigwanisho babigura hehe? Natwe tukaja kubigura. Ayo mahera aho kugira ngo bamwe aje ku mifuka y'inyuma canke aje mu kagwi ka bamwe, ayo mahera akaja kugura ibikoresho vy'igihugu, ibireba n'igihugu. Nkurunziza yarababwiye ngo muzokwite ku bijanye n'igihugu, ntimuzirabeko. Iryo niryo jambo Nkurunziza ajya gupfa mu bitaro vya Cinquantenaire de Karusi, natwe turashoboye. Niryo jambo yaciye abashikiriza abo badede, ivyo bihangange vyamuhaye ishano bakanka kumuvura. Nawe yarabibona ko bamunywesheje nyine, bamuhaye ishano, tuzi twamunyuza, abona ko batamwitayeho kugira ngo bamuvure. Yarabibonye, aca arababwira ati ariko naho ngiye muzokwite ku vy'igihugu, ntimuzokwirabeko. Ariko aho bashikiye ku butegetsi biraboneka ko bariko barirabako. Neva baramubwira ati nyabuneka kuri uyu muntu, fata uyu muntu mutwereke. Abanyagihugu bakamubwira ati twereke uyo muntu akunanije, twe tukwereke ico tumukora. Neva ati oya, ndacatanga umuti, ndiko ndavura. Uravura uvura iki? Abo basuma kutavuye Bunyoni ko arembeye mw'ibohero, kutamuhaye n'umuti. Biboneka ko abo basuma bariko bariba igihugu barafatanije na Neva, ariko kandi bikaboneka ko abo basuma basumvya Neva inguvu. Arizo mvo yaciye bugufi akemera ko nyine atazobakorako, ko baramuteye ubwoba, baramubwira ati wowe uzokwihenda, tuzorara tukubogoje, wowe ntuzorara no ku kirimba iwawe, tuzogukura. Ivyo vyose biraboneka ko ari vyo bituma Varisito Ndayishimiye nawe ivy'igihugu atabipanga neza. Bivuze ko rero abasoda b'u Burundi bato batoyi sibo twashira ko batsinzwe, ahubwo abategetsi batwaye igihugu c'u Burundi nibo batsinzwe muri Kongo, nibo bahombeje ivyononekaye vyose vyavuye ngaha mu Burundi muri Kongo. Nibo batumye abasoda, abana b'u Burundi bapfira muri Kongo, bakarasigwayo n'abansi. Twaragiye tubona ibiziga vyandagaye mu mashamba, abandi basanzaye birukanze. Ivyo vyose vyarabonetse. Abandi barafashwe matekwa, ubu n'imbohe, baraboshwe, barapfunzwe. Ivyo vyose rero bikerekana ukungene ubutegetsi butwawe nabi muri kino gihe, aho badashaka kugira ngo bubake inzego neza, inzego z'igihugu c'u Burundi ngo bazitunganye nk'uko vyategerezwa kuba zitunganyije canke zubatse. Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa,
urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.